Kuvayo igice ca 28 ivy'imyambaro y'abaherezi. Kandi uze wigize hafi yawe Aroni mukuru wawe n'abana biwe ubarobanure mu Bisirayeli kugira ngo bankorere igikorwa c'ubuherezi. Aroni nyene na Nadabu na Abihu na Eleyazari na Itamari abana biwe uze ujishirize Aroni mukuru wawe imyambaro izibe iyejejwe yo kumutera icubahiro co kumushariza no kumushariza. Kandi uzubwire abahinga bose abo nuduje impwemu y'ubwenge ngo bajishe imyambaro ya Aroni yo kumurobanura kugira ngo ankorere igikorwa c'ubuherezi. Iyi abe ariyo myambaro bazojisha: umufuko wo kwambara mu gikiriza n'umwambaro witwa efodi n'umwinjiro n'ikanzo y'insobane n'igitambara co kuzingira mu mutwe n'umukanda. Nuko baze bajishire Aroni mukuru wawe n'abana biwe imyambaro izibe iyejejwe kugira ngo bankorere igikorwa c'ubuherezi, maze bakoreshe intahe z'izahabu n'inyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere. Umwambaro witwa efodi. Umwambaro witwa efodi baze bawujishishe intahe z'izahabu n'inyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere nziza zihinzwe neza, ujishwe n'abahinga babyo. Uzugire ibizana 2 vyo ku bitugu bifate ku nzano zayo zompi kugira ngo biwufadikirize hamwe. Kandi umusipi ujishwe n'abahinga ujishiwe kuri wo kuwukenyeza. Uzujishwe nkawo ube kimwe nawo. Baze bawujishe mu ntahi z'inzahabu no mu nyuzi z'amasufi no mu z'amashigisha no mu zisa n'agahama no mu zera derere nziza zihinzwe neza. Kandi uze wabire utubuyenge 2 twitwa shohamu, utwandikeko amazina y'abana ba Isirayeli mu buryo bwo guca amagagwe. Mu mazina yabo uze wandike 6 ku kabuyenge kamwe, yandi 6 uyandike ku kandi kabuyenge nk'uko bakurikiranye. Nk'uko umuntu azi guca amagagwe ku kabuyenge ko kudoma ikimenyetso, aba ariko nawe wandika amazina y'abana ba Isirayeli kuri utwo tubuyenge twompi. Uheze uturumike mu tugenegene tw'izahabu, utere utwo tubuyenge twompi ahahera ku bitugu ku bizana vya efodi, tubere Abisirayeli tubuyenge two kwibukwako Aroni aze yambare amazina y'abana ba Isirayeli ku bitugu vyiwe vyompi, ayazana imbere yanje jewe Uhoraho kuba icibutso. Umufuko wo kwambara mu gikiriza. Kandi uducure utugenegene mw'izahabu n'imigufu 2 y'izahabu iramuye, uyigire nk'imigozi itsivye. Ivyo bitsibo vy'imigufu ubirumye kuri utwo tugenegene. Kandi uzujishishe umufuko wo kwambara mu gikiriza wo kwahukanya imanza. Abahinga babyo abe aribo bawujisha. Uko efodi ijishwe aba ari kuwujishisha, uwujishishe mu ntahe z'izahabu no mu nyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere nziza zihinzwe neza. Uzukogwe ukuribiranijwe uringanire impande zose. Uburebure bwawo bube itambwe rimwe ry'intoke n'ubwaguke bwawo bube itambwe rimwe nyene. Kandi uheze uwudombagize kutubuyenge mu 40
mu murongo wa mbere haze habe utubuyenge twitwa odemu na pisida na bareketi. Mu wa kabiri haze habe utwitwa nofekina na safiro na yahalomu. Mu wa gatatu haze habe utwitwa leshemu na shevu na akilamu. Mu wa kane haze habe utwitwa tarushishi na shohamu na yasipi. Tuze tugende turumikwa mu tugenegene tw'izahabu. Utwo tubuyenge tunganye igitigiri n'amazina y'abana ba Isirayeli tube 12 nk'uko amazina yabo ari 12. Tumere nk'utubuyenge two kudoma ikimenyetso. Tugende twandikwa kw'izina mu buryo bwo guca amagagwe, tube utw'iyo miryango uko ari 12. Kandi kuri uwo mufuko wo kwambara mu gikiriza uzuwushireko ya migufu icuzwe mu izahabu iramuye, ikozwe nk'imigozi itsibye. Uwo mufuko uzuwucurire impeta 2 z'izahabu, uzitere ku mitwe yawo yompi yo haruguru. Uheze urumye iyo migufu yompi y'izahabu itsibye kuri izo mpeta zompi zo ku mitwe y'uwo mufuko wo mu gikiriza. Iyindi mitwe yompi y'ivyo bitsibo vyompi vy'imigufu uyirumye kuri utwo tugenegene twompi. Uyitere kuri vya bizana vya efodi vyo ku bitugu ku ruhande rw'imbere. Kandi uzucure izindi mpeta 2 mu izahabu, uzitere ku mitwe yompi yo hepfo y'uwo mufuko wo mu gikiriza ku mubuga wawo ku ruhande rw'imbere ruhera kuri efodi. Kandi uzucure izindi mpeta 2 mu izahabu, uzitere ahahera imbere aho vya bizana 2 vya efodi vyo ku bitugu biterewe, haruguru ya wa musipi wajishwe n'abahinga wo gukenyeza efodi. Kandi uwo mufuko wo kwambara ku gikiriza baze bawufatanishe impeta zawo n'impeta zo kuri efodi, akagozi ko mu nyuzi z'amasufe kugira ngo ugume kuri wa musipi wa efodi wajishwe n'abahinga. Uwo mufuko woye gukugwa kuri efodi. Aroni uko yinjiye ahera aze yame yambara ku mutima amazina y'abana ba Isirayeli ari kuri uwo mufuko wo kugikiriza wo kwahukanya imanza, kugira ngo ayo mazina abe cibutso co gutuma bibukwa ubudasiba imbere yanje jewe Uhoraho. Kandi uzushire urimu na tumimu imbere muri uwo mufuko wo kugikiriza no kwahukanya imanza, kibe ku mutima wa Aroni. Uko yinjiye imbere yanje Aroni aze yame yambara ivyo kwahukanya imanza z'Abisirayeli udasiba yaje imbere yanje jewe Uhoraho. Umwinjiro wo kwambarirwako efodi. Kandi umwinjiro wo kwambarirwako efodi uzuwujishe mu nyuzi z'amasufe gusa. Urwano rwaho gucisha umutwe ruze rusatugwe muri uwo hagati. Kandi urwo rwano ruze rutegwe kandi kajishano kameze nk'umusozo karukikuze, rube nk'urwano rw'ikanzo y'icuma, kugira ngo ntiruze rucike. Ku mubuga wago uzuwutere ko udusa n'amakomamanga dukozwe mu nyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama, dukikuze uwo mubuga impande zose. Kandi uzugende urarobe kamwe imidende y'izahabu iwukikuze. Iyo midende y'izahabu izirobekeranywe nayo makomamanga bikikuze umubuga uwo mwinjiro impande zose. Aroni aze yama awambara uko agiye guhereza, kugira ngo ntapfe. Kandi ukujegera kwazo kuze kwame kumvikana iyo yinjiye ahera imbere yanje n'iyo asohotse. Igitambara co mu mutwe n'ikanzo n'umukanda. Uheze ucure
akabate mw'izahabu iramuye, ukandike ko mu buryo bwo guca amagagwe nk'uko baca amagagwe ku kabuyenge ko kudoma ikimenyetso uti yerejwe Uhoraho. Ugapfundikishe akagozi ko mu nyuzi z'amasufe kuri cya gitambara kizingiriye mu mutwe, kaze kabe mu ruhanga rwa Aroni, kandi Aroni azaba ari we arabwa bigabitanijwe mu vyera. Ibyo Abisirayeli bazogenda batirimuka mu mashikanwa yabo yera bazotanga yose, kaze kame kaba mu ruhanga rwiwe na ntaryo, kugira ngo jewe Uhoraho mbone kwakira amashikanwa yabo. Kandi ya kanzo uzuyijishe mu buryo bw'insobane mu nyuzi zera derere nziza, uzujishe n'igitambara cyo kuzingira mu mutwe mu nyuzi zera derere nziza, bona umukanda abahinga bavyo bawujirerenge kw'amabara. Kandi n'abana ba Aroni nabo uzubajishire amakanzo, ubajishire n'imikanda n'udukofero, bibe ivyo kubatera icubahiro no kubashariza. Iyo myambaro yose uzuyambike Aroni mukuru wawe bo n'abana biwe, ubasukeko amavuta, ubashikirize iryo bango, ubarobanure kugira ngo bankorere igikorwa c'ubuherezi. Kandi uzubajishire amabutura mu nyuzi zera derere, bayambare ngo bapfuke ubwambure bwabo, ave mu rukenyerero ashike ku bibero. Yambare Aroni n'abana biwe uko bagiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro, canke uko bagiye kwegera igicaniro ngo bakorere ahera, kugira ngo ntibagibweko n'ibigabitanyo bagapfa. Ico kize kimubere icagizo c'intava bo n'uruvyaro rwiwe uko ruzogenda rukurikirana.